Muy buenas tardes, jóvenes, en este primer encuentro juvenil umuhingamo mwiza gwaruka paulista, muri iri huriro rya mbere ry'ugwaruka aha muri Paulista aquí en San Paulo, aha Brasil, muri São Paulo, Brazil, en Itapecerica muri Itapecerica da Serra, en Brasil. muri Brazil. Es para mí una bendición grande Ku bwanje n'umugisha ukomeye kuba ndi kumwe namwe muri kano kanya para compartir con ustedes kugira ngo nsabikanye namwe momentos alrededor del tema turi mu mwanya w'iki cigwa el misterio de los cosechadores ibanga del día ry'abimbuzi bo postrero. ku munsi wa nyuma. En la mañana estuvimos hablando Mu gatondo twariko turavuga del misterio de la ku bijanye cosecha n'ibanga del día postrero, ry'iyimbura ryo ku munsi wa nyuma. y en esta tarde Kuri uyu muhingamo naho tuza kuba turiko turerekana un poco más ampliamente mu buryo bwagutse los cosechadores, abo bimbuzi, o sea, los cyangwa segadores, twavuga ngo abasaruzi, segadores para el día postrero, abasaruzi bo ku munsi wa nyuma muri iri yimbura rikomeye. para lo cual leo Ku bw'ivyo turasoma San Mateo capítulo muri Matayo 13, mweranda verso igice ca 30, 13 umurongo wa 30 donde dice: ahavuga dejad crecer hati juntamente lo uno y lo otro mureke bikurane vyompi gushitsa hasta la siega, mwigenya, y al tiempo de la siega maze mu gihe yo diré a c'igenya los segadores, nzobwira abagenyi nti mubanze mutororokanye ugwamfu muruhambire imikama muruturire en mi granero. ariko uburo mubwimburire mu kigega canje. Simana yohezagize ubugingo bwacu ijambo ryayo ikatwemerera kuritahura. Murashobora gufata ivyicaro mubaye mubishaka. Nuestro amado Señor Jesucristo Umukundwa wacu umwami Yesu Kristo conocía yarazi uburyo y las leyes de la ndetse siembra y de la n'amategeko cosecha ajanye no kubiba no kwimbura en medio del pueblo hebreo. hari hagati mu ihanga ry'abaheburayo, kandi we Habló yaravuga el día postrero, umunsi wa nyuma profetizando con avugishwa estas parábolas muri iyo migani que usó, iyo yakoresheje, las cuales tomó del campo, aho tubona ko yafatira ku bijanye n'ivyirima, de las cosas que ya el ku pueblo bintu conocía, abantu bari bamenyereye bari bazi, como la siembra del trigo. nk'ibijanye no kubiba ingano mu donde ndimiro, también aparece la aho cizaña, tubona ko habonekamwo n'ugwamfu, y él representó kandi yarabigereranije, a los hijos del mal, aho tubona ko ugwamfu yarugereranije mu bana b'umubi canke abana los b'umugwanizi, representó en la cizaña, aribo bagereranijwe muri y ugwamfu. los hijos de Dios Abana b'Imana nabo, abana b'ubwami, los representó aca bagereranya en el trigo. mu ngano. También Jesucristo Kandi Yesu Kristo en una ocasión ikindi gihe dijo algo muy yaravuze ikintu importante, ngirakamaro cane, y se encuentra en San arico Mateo dusanga muri capítulo Matayo 15, mweranda verso 13, igice ca 15, donde dijo, pero ahavuga respondiendo él dijo: arabishura toda planta que no sembró mi Padre celestial arabishura ati igitewe cose data wo mwijuru atateye será desarraigada. kizorandurwa. ¿Y qué pasará con esas plantas? Bizogenda gute kw'ivyo Las cuales biterwa representan arivyo seres tubona humanos, ko bigereranywa n'ibiremwa abantu, serán echados en el fuego. bizotabwa mu muriro. Los que estén vivos en este tiempo Abakiri bazima muri kino gihe serán echados en el fuego, bazoterwa mu muriro ari wo uzoza mu gihe c'akababaro y kanini. los que ya partieron en el Abamaze pasado kugenda bo muri kahise nabo se encuentran en la quinta abo dimensión, bari mu buringanire bwa y gatanu. luego Mu nyuma en el juicio final mu gihe c'urubanza rwa nyuma bazotsindwa n'urubanza, bazoheza batabwe mu kiyaga o sea que c'umuriro. al final No kuvuga ko de toda kw'iherezo planta que no sembró mi Padre celestial igiti cose kitatewe na data wo mwijuru arico cagereranijwe mu gwafu, porque Dios no siembra kuko cizaña, Imana ntigera ibiba ugwafu. Nuko y rero al final kw'iherezo será ser echados al lago de fuego. ivyo bizotererwa mu Pero al muriro, final, ariko el trigo, que kw'iherezo son los hijos de Dios, ingano arizo bana b'Imana es ser cosechados abo y bazokwimbugwa colocados bashigwe
en el alfolí de Dios, mu kigega con vida c'Imana eterna, bafise para ubuzima vivir buhoraho por toda kugira la ngo eternidad babeho ibihe bidashira en el glorioso reino mu de nganji Dios yimbaye que y'imyaka estará igihumbi establecido ari izoshigwaho en este planeta kuri uyu Tierra. mubumbe w'isi. Jesucristo Yesu Kristo es el dueño de niwe toda la siembra niwe nyene ibirimwa y de todo el byose terreno también. ndetse n'isi yose. Juan el Bautista, Yohana Umubatiza profetizando yaravugishijwe avuga ku bintu bizobaho para el tiempo final, mu gihe c'iherezo. dijo, Yaravuze y también para aquel tiempo, ndetse muri ico gihe, en el capítulo 3, aha turabona mu gice verso 10 al 12 mu de gice San ca Mateo, gatatu muri Matayo mweranda, y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, aravuga ati por tanto, todo árbol ariko que no da buen incabiti fruto igenekerejwe es ku bitsina cortado vy'ibiti, y echado en el nuko rero fuego. igiti cose kitama ivyiza kiracibwa. Esos son los árboles Ivyo ni biti que nos sembró nuestro Padre Celestial, data wo mw'ijuru atateye, que no dan el fruto. arivyo bidatanga ivyamwa vy'ubwami bw'Imana. Juan el Bautista sigue Yohana diciendo Umubatiza yarabandanije avuga que serán echados ¿dónde? avuga ko bizotererwa hehe, En el fuego. kigatererwa mu muriro. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, Ati ni ukuri jeho ndababatiza mu mazi ngo pero el que viene mwihane, tras mí, ariko uzoza hanyuma yanje andusha ubushobozi, ntibimbereye no kumutwaza inkweto. Uyo azobabatiza muri mpwemu yera no mu muriro. su aventador está en su mano. Urutaro rwiwe ruri mu kuboko kwiwe, Y limpiará su era, kandi azokubura imbuga yiwe neza, yimburira ingano ziwe mu kigega. ahora ¿quién es el que recoge el None trigo en el granero? uwimburira ingano mu kigega ninde? Nuestro Señor. Ni umwami wacu. Pero para eso, Kubw'iyo mpamvu Él tiene arafise obreros que estarán trabajando. abakozi bazoba bariko barabikora, Tiene los segadores, afise abimbuzi a los cuales enviará en el día postrero. aribo azorungika ku munsi wa nyuma. Biciye muri abo Estará manifestado azokwigaragaza para llevar a cabo kugira ngo akore esa labor. uwo murimo. Y recogerá su trigo en el granero Azokwegeraniriza izo ngano mu y kigega, quemará la paja en fuego. maze umuguruka awuturire mu muriro utazima, no kuvuga utazigera uzima. O sea, fuego que Ni nunca se kuvuga ko ari apagará umuriro utigera uzima, mientras hay algo para ser quemado. kandi nta n'ikintu kiriho cowuzimya. Ni ukuvuga ko utazozima uwo muriro. O sea, el lago de Ni fuego. ukuvuga ngo hasta ico que no kiyaga queme c'umuriro todo lo que tiene que quemar. ntikizozima udahejeje Y después guturira ikintu cose gitezwa desaparecerá el lago de guturirwa. fuego. Nuko rero mu nyuma Porque antes ico kiyaga c'umuriro kizozimangana, Todo lo que kuko fue aprovechado ibintu byose vyaterewemwo al bizoba lago de fuego. vyamaze kuzimangana, biri aho mu kiyaga Y c'umuriro. ahora, Nuko rero miren ustedes, murabe namwe como Cristo ingene Kristo tomando afata esas cosas normales ibi y bintu naturales bisanzwe del vyo pueblo mu ihanga ry'Abaheburayo, como árboles, nk'ibiti, como trigo, nk'ingano, cizaña ugwamfu, y también ndetse los segadores, akavuga n'ibijanye n'abimbuzi aribo la obra que bagereranywa Dios llevará a cabo, mu gikorwa kizoba kiriho kirakogwa mu gihe c'iherezo, en donde recogerá aribo bazokwegeranya el trigo en su granero, ingano pero bakazishira la cizaña mu kigega, ariko ugwamfu y la paja n'umuguruka n'ibiti byose bitatewe na data wo mw'ijuru será desarraigado bigaheza y echado en el fuego. bigashinguka bigatabwa mu muriro, mu kababaro kanini Viene sobre la tierra ariko kazoza ku isi, y va a llevar a cabo kazoheza una limpieza aquí en la tierra. gakore ibijanye no gukubura aha ku isi. Va a quemar Hazobaho guturira la cizaña ugwamfu conforme a la parábola de Cristo. nk'uko uyu mugani wa Kristo ubivuga. Y Cristo Kandi Kristo habló esta parábola yavuze uwo mugani ashingiye a las profecías del ku Antiguo Testamento. buvugishwa bwo mu isezerano rya kera. O sea que no hay Ni ukuvuga ninguna ko contradicción atakunyuranya na kumwe en lo kuriho que Cristo está mu diciendo byo Kristo yariko aravuga con lo que dijeron los no mu profetas vyari del Antiguo vyaravuzwe Testamento. n'abavugishwa bo mu isezerano rya kera. Por ejemplo, Nk'akarorero, Malaquías capítulo 4 dijo, Maraki igice ca kane porque aquí viene el día ardiente como aravuga un ngo horno, ehe umunsi uraje
y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. aho abibone bose bazoba Aquel día que vendrá ibishingwe los abrazaré. kandi uwo munsi ugira uze uzobatongora ni kuhoraho nyene ngo abagize nta n'agashitsi canke agashami uzobasigarana. Eso es lo que Cristo dijo. Ivyo nivyo Kristo ¿Qué yavuze sucederá ko bizobaho con los malos? ku babi, Con la cizaña, ku rwamfu, con los hijos del malo. ku bana Pero b'umubi, para el trigo, ariko ku ngano aribo bana b'Imana, abana b'ubwami, que son los que temen el nombre aribo del Señor, bubaha izina ry'Imana, dice, aravuga mas a ngo vosotros, ariko los que teméis mi mweho nombre, abubaha izina nacerá ryanje el sol de justicia. izuba ry'ubugororotsi Esto es, rizobarasira. nacerá ni ukuvuga ko La segunda venida de Cristo. bazobonekerezwa n'ukuza kwa kabiri kwa Kristo, El sol literal aho no tubona tiene ko alas literales, rifise ugukiza mu mababa yaryo. Izuba risanzwe nta mababa rifise, tampoco kandi tiene na alas Kristo literales, nk'izuba ry'ubugororotsi nawe nyine nta mababa afise mu buryo bugaragara, ariko afise ubukozi bwa Mose na Eliya ariyo mababa kugira ngo yigaragaze volando aguruke en este tiempo final. muri iki gihe c'iherezo, Y para llevar ndetse no kugira a ngo sus hijos ajyane en este tiempo final. abana biwe muri iki gihe c'iherezo. Ni ukuvuga ko Yesu Kristo azoza ari we nkukuma nini Volando aguruka con esas dos poderosas alas. akoresha ayo mababa yiwe manini abiri y'ubukozi bwa Mose na Eliya. Mbega icanditse Que el n'ikivuga Hijo del Hombre vendrá. ko umwana w'umuntu azoza azananye n'abamarayika biwe Jesucristo, ari we Yesu Kristo, el águila mayor, inkukuma nini, kuko umuvugishwa n'Imana uwagereranywa mu nkukuma. y siendo un profeta mayor, kuba rero umuvugishwa mukuru uwo yagereranijwe mu nkukuma nkuru, sus alas, kandi amababa yiwe ni ubukozi bwa Mose na Eliya. esa es la forma que viene Iyo niyo mforomazamwo Jesucristo Yesu Kristo en su venida mu gihe cyo kuza kwiwe ku munsi con w'iherezo, sus dos alas, azanye n'amababa sol de yiwe justicia, trayendo nk'izuba salud en sus ry'ubugororotsi, alas, azanye urukiza mu mababa como el yiwe águila mayor, nk'inkukuma trayendo nini salvación en sus cyangwa alas. inkuru izanye urukiza mu mababa yaryo, Si ustedes leen mu mababa yaryo. Ni ukuvuga ngo rero mwe musomye nko mu butumwa buvuga ngo ku mababa y'inuma yera murashobora kubona ingene integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo ari we nkukuma atubwira ibijyanye n'uko tuzojanwa mu izamurwa. Iyo niyo nkukuma nkuru, Yesu Kristo mu mababa yiwe, mu bukozi bwiwe bwa Mose na Eliya. Yesu Kristo aje mu buryo bw'impwemu yigaragaza ku munsi w'iherezo mu mubiri w'inyama n'amaraso, yigaragariza mu bukozi bwiwe. Ugushitswa, murabona ugushitswa kw'ibyo bintu byose bizaba biriko birabonwa, habonwa inkukuma ari izo heza ikatujana mu izamurwa, kandi ni Yesu Kristo kumwe n'ubukozi bwa Mose na Eliya buriko burigaragaza, ndetse n'ubukozi bwa Yesu Kristo nabwo nyene bwigaragaje ku munsi wa nyuma. Kandi ivyo byose Yesu Kristo arabigaragaza mu mubiri w'umuntu ku munsi wa nyuma. Uko niko rero tuzoba turiko turabona inkukuma izoheza ikatujana mu izamurwa ku munsi wa nyuma. Nuko twamaze no kubona kandi izuba riserutse, kandi twabonye n'amababa yaryo, amababa y'iryo zuba, amababa y'izuba ry'ubugororotsi, kandi izuba ry'ubugororotsi ni Kristo mu kuza kwiwe kwa kabiri, kandi Kristo no mu kuza kwiwe kwa kabiri aje azananye n'amababa yiwe aribwo bukozi bwa Mose na Eliya. Nuko rero ku munsi w'iherezo tuza turiko turabona ukwigaragaza kwa Yesu Kristo mu buryo bw'impwemu biciye muri marayika ntumwa wiwe, ariko aragaragaza akora ubu bukozi bwa Mose na Eliya, ndetse n'ubwa Yesu Kristo mu nshuro ya kabiri, ubwa Eliya mu nshuro ya gatanu, n'ubwa Mose mu nshuro ya kabiri. Uko no kuba turiko turabona izuba ry'ubugororotsi ririko riramurika rizanye agakiza ku batoranijwe n'Imana kugira ngo atujane mu izamurwa twerekeza mu mazima y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Ubwa mbere abanza kudushira mu gihe cyo hejuru, igihe cy'ubuhere komeza imfuruka. Uko ni ukuzamurwa ko mu buryo bw'impwemu. Mu nyuma naho haba ukubishitsa mu izamurwa rifadika, ariho tuzokugwa ku iyi si turi mu mibiri idapfa, ndetse tujanwe mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru. Nuko rero dushobora kubona
ko imbere y'uko ibyo bishitswa ibijyanye n'izamurwa mu buryo bufatika ku batoranijwe n'Imana nuko bagashyirwa mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu buryo bw'impwemu. Ibyo bibanza kuba igihe duhamagagwa tukaduzwa mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Ku bamaze kuduga mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, nuko no kumbure n'abo babura nabo nyine bazoduga, kuko bafite amazina yabo yanditse mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama kuri uyu munsi wa nyuma, kugira bahamagagwe. Iyo bahamagawe baritaba ako kamo k'Imana, bakegeranywa abo batoranijwe bose mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, gutyo bagategurwa kugira ngo bazamurwe mu buryo bufatika bajya mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Ni ukuvuga ko ubwa mbere bibanza kubera mu buryo bw'impwemu ibijyanye n'izamurwa, mu nyuma naho hazoba izamurwa ryo mu buryo bufatika, duheze tujyanwe mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Ni nk'igihe Aburahamu yaronka isezerano ry'umwana uwo yoronse biciye muri Sara. Aburahamu yarabyizereye mu bugingo, amaze kubyizera yarasa n'uwubifise, ntibyaboneka ariko yari abifise imbere muri we. Mbega yari afise uwo mwana w'isezerano imbere muri we cyane rwose, kuko yari afise ijambo rirema ry'Imana ryavuzwe n'umuntu, aryizerera mu bugingo. Aho rero yari amaze kuba afise imbere muri we icyo Imana yasezeranije. Icyari gisigaye kimwe cyonyine kwari ugushitswa kwabyo, ariko kiroroshe cyane. Ikigoye cyane yari yamaze kukironka, ikigoye cyane yari agifise imbere muri we. Nuko rero murabe namwe, igihe Aburahamu yahica icumi Melikisedeki, cyanditse kitubwira yuko na Lewi nawe nyine yariko aratanga icicumi. None yari he? Nuko Aburahamu we aho yari yamaze kuba afise abana biwe, abuzukuru n'abuzukuruza. Kubera iki? Kuko yari yavyizeye imbere mu bugingo bwiwe ivy'Imana yari yamusezeraniye. Bari mu bura bwiwe, icyo gice cyo havuye gishitswa mu buryo bufatika, ariko ijambo iryotumye ivyo bishitswa yari arifise mu bugingo bwiwe. Nuko rero ku isezerano ry'Imana ryose ni ukuba umuntu afise ijambo ryasezeranijwe mu bugingo, kuba urifise aha uryizeye n'umutima wawe wose, mu nyuma riraheza rigashitswa. Umuntu aba yamaze kubibona ibitabonwa, aba ariko arabibonera aha mu bugingo, aba ariko arabibona abibonesha amaso yo mu buryo amaso yo kwizera, akoresheje amaso yo kwizera. Aho ni amaso y'ubugingo, kandi aba ariko aranabibona akoresheje n'amaso y'impwemu, ariko kwiyumvira, imagination. We ntiwoshobora kubona imbere muri mpwemu wawe mbega ibintu byinshi, yego cyane ni wobibona. Murabe, reka twiyumvire ko tuza gufata urugendo n'indege tuja muri San Pablo, tuva muri San Pablo twerekeza muri Rio de Janeiro. Twiyumvire ivyo, turabe ko tutaza kubona turiko turagenda, kuko biciye mwuko kwiyumvira umuntu arabona aho mu mpwemu yiwe, kandi ushobora no kubona, kandi dushobora no kumva. Ivyo bintu byose tuba tubifise aho mu mpwemu. Izo ni inyumviro z'impwemu, arizo mu buryo bw'ibigereranyo zimeze nk'izingana n'inyumviro z'umubiri. Murabe rero namwe ingene Aburahamu bwa mbere yabanje kubibona akoresheje amaso yo kwizera aho mu bugingo, mu nyuma abibona akoresheje amaso y'impwemu. Amaze kubibona, aho rero yari ko abona Sara yibungenze, mu nyuma amubona haheze igihe, uko haca igihe, kumbure amubona yibungenze ukwezi kw'icenda, amubona avyara canke yibaruka, nuko abona umwana avuka. Nuko Aburahamu
ariko arabibona yaravuze ati mwananje Isaka kaze ndaguhaye ikaze. murabona ibyo byose yabanje kubibona abibonera mu bugingo bwa mbere akoresheje amaso y'ukwizera, mu nyuma naho mu buryo bw'impwemu, amaso y'impwemu akoresheje ukwiyumvira imagination. Aburahamu si ukuvuga ko yarezonye mu buryo butari bwo bucuritse, kuko Aburahamu ntiyavuze ati umugore wanje arisumbuye amaze gushika kure mu zabukuru, twirinze kuvuga ngo ni umukecuru, kuko murabona ko yari hafi yo gushika ku myaka 89 Aburahamu afise iryo sezerano. Aburahamu turabona ko reka turabe ariko Sara yari afise nk'imyaka 55 igihe Imana yaha Aburahamu isezerano. Aburahamu nawe yari afise imyaka nka 75. nuko rero umugore w'imyaka 65 kwiyumvira kuvyara, ico ni ikintu kigoye. Noneho kwibungenga vyo biragoye gose, ariko Imana yari yavuze ko Aburahamu yoronsa umwana biciye muri Sara, kandi Aburahamu yari afise imyaka 75, Sara nawe 65. Aburahamu araheza yizera Imana, kandi Imana yaramweretse inyenyeri zo kwijuru, iramubwira ati raba hejuru rangamiza. Nta nkeka ishobora kuba ryari ijoro rifise inyenyeri nyinshi. Ati raba inyenyeri uziharure, urabe ko woshobora kuziharura. Yashobora kuziharura gusa akoresheje, ashobora guharura nk'izo muri Via Lacta. Yashobora nko kubona agaharura nk'ijana cyangwa 500, izindi akazibagira. Kugeza aho ntiyashobora no kuba yaharuye n'icya kane c'iziraho. Nuko aha Imana iramubwira ati uko rero niko uruvyaro rwawe ruzongana. Kandi ico gihe ntiyari bwaronka umwana biciye muri Sara. Ikibazo ngiki rero, mbega hari ikintu kigoye kidashobokera Imana? Nta kiriho. Kubw'iyo mpamvu rero ivyo Imana yavuze uko niko Imana izobikora. Rero nimurabe namwe, ishengero ry'Umwami Yesu Kristo ryararonse isezerano ry'umuzuko ku bagiye no guhindurwa ku bakiri bazima. Kandi iryo sezerano haraheze imyaka nk'ibihumbi 2000 hafi ishengero ririfise, kandi ryari rifise iryo sezerano imbere n'uko habo kuvuka ku munsi wa Pentekote. Ishengero ryari rifise imbere y'uko haba n'isezerano rya kera, ndetse imbere y'isezerano rya kera bari babifise, ndetse n'imbere y'uko haba kuremwa ishengero ry'Umwami Yesu Kristo ryari rifise iryo sezerano, kuko ishengero ry'Umwami Yesu Kristo ryari mu vyiyumviro vy'Imana imbere y'uko haba urufatiro rw'isi, kandi buri umwe wese wo muri twebwe natwe yari aho mu vyiyumviro vy'Imana. Nuko rero iyo Imana ishizeho porogaramu yayo, aho yahashize ayo masezerano. Nuko hageze aho Imana imaze gushira ayo masezerano mu bwenge bwayo, kuva mu ico gihe rero twebwe twese twari dufise isezerano ku muzuko ku bapfuye bizera Kristo no guhindurwa kuri twebwe abakiri bazima. Ubu rero haraheze imyaka ibihumbi n'ibihumbi, ariko mbega ivyo vyotuma iryo sezerano ritoshitswa? Ahubwo nuko Imana ifise igihe cagenywe kugira ngo yuzuze buri sezerano, kandi ico gihe kitarashika umuntu niyoshobora kubona ugushitswa kw'iryo sezerano kiretse abiboneye mu bugingo akoresheje amaso y'ukwizera, no mu mpwemu yiwe akoresheje amaso y'impwemu, ariko kwiyumvira imagination. Ariko gushitswa kw'iryo sezerano kugira libonwe n'amaso y'umubiri ayafatika, hateza kubaho kurindira igihe nyaco kugira ngo habonwe uko gushitswa kw'iryo sezerano.
turabona rero ko ari ingirakamaro cyane imbere yo kubona isezerano rishikijwe kubanza kuribonera mu bugingo ukoresheje amaso y'ukwizera, ukaribonera mu mpwemu ukoresheje amaso y'ukwiyumvira. Ni ukuvuga rero ko riva mu bugingo rikabandanya ibintu bikajya hanze ibyo byose. Nuko ishengero ry'umwami Yesu Kristo rimeze nka Sara mu bihe by'ishengero ry'abanyamahanga kugeza ku gihe cy'indwi cy'ishengero ry'abanyamahanga. Rifise isezerano ariko buri munsi ryaguma risaza canke rija mu zabukuru. Na Sara nuko byagenze, niko n'ishengero rero bimeze. Abantu barashobora kuvuga bati ntibishoboka ko ibyo Aburahamu avuga, bashobora kuvuga ati ibyo Aburahamu avuga ntibishoboka kuko buri munsi Sara yaguma asaza kandi na Aburahamu nuko nyene. Abantu bashobora nk'umure kuvuga bati uko iminsi igenda, n'ubu bashobora kuvuga bati uko ishengero igihe kigenda, bati ishengero riguma risaza rikura ryegeza imbere imyaka. Ntibyoshoboka ko umwana w'isezerano aza, uwo mwana wa Aburahamu yasezeranijwe ko yoje ku munsi wa nyuma mu gihe cyo gushitswaho kuza kwa kabiri kwa Kristo. Ariko rega mwe muzi ikintu kimwe, nk'uko Aburahamu yaronse uguhindurwa, ugusubizwa itoto, ndetse na Sara nawe nyine agasubizwa itoto, hakaba no guhindurirwa izina. Turabona ko ishengero ry'umwami Yesu Kristo naryo ryakiriye uguhinduka, ryarahindutse mu ntambuko ndwi z'ibihe by'ishengero mu banyamahanga rija mu gihe cy'ubere komeza imfurukano. N'ubu naho ni ishengero rishasha ry'umuyabaga. Iryo shengero nyene ryahinduwe, cyo tukuvuga ngo ryahinduwe riva mu bihe by'ishengero rija mu gihe cy'ubere komeza imfuruka, ndetse no mu kibanza c'ahera ryerekeza mu kibanza c'ahera hahera. Hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo niho ukuza k'umwana w'umuntu azaranye n'abamarayika biwe bitegerezwa kubonerwa kuri uyu munsi wa nyuma, kuko ryo niryo rifise isezerano ry'umwana w'isezerano. Ntitwoshobora kurindira ugushitswa kukuza k'umwana w'umuntu azaranye n'abamarayika biwe biciye mu idini ry'abapagani, nibiciye mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Nuko rero twabonye ingene hageze igihe Sara atizeye, na cyane cyane mu gihe cya gihe Elohimu yamubonekera ari kumwe n'abamarayika biwe agasangira na Aburahamu. Yaravuze amubwira ku mwana w'isezerano, kandi uwo mwana w'isezerano yoje ku mwaka ukurikira uhereye kuri icyo gihe. Ni ukuvuga ko ku mwaka ukurikira umwana w'isezerano yobaye ari ku isi. Nuko rero turashobora kubona ko mu gihe cy'iherezo, mu mwaka mushasha, no ku munsi mushasha w'ikiringo, no ku munsi mushasha igihe cy'ubere komeza imfuruka, n'umwaka mushasha, ihanga ry'Abaheburayo buri myaka indwi ryaba rifise umwaka w'indwi ari wo w'isabukuru, kwaba kuruhuka ku isi. Ntibashobora gukora ivyimeza mu murima, bashobora kubisoroma bakabirya, ariko ntibashobora kuja kwimbura mw'ico gihe, kandi haba namba ntibashobora no kubiba muri uwo mwaka. Kubw'iyo mpamvu isi yabiri mu karuhuko. Uko niko vyagenda
mu kanya k'imyaka nka 49, nuko ku mwaka wa 49 nawo wari ufise imyaka 49 irimwo imyaka ndwi y'amasabato aho haba kuruhuka ku isi. Nuko ku mwaka wa nyuma wa 49 aho tubona ko waba ari uwo kuruhuka ku isi, hashitse ku mwaka wa 50 ari wo wacuba ari umwaka wa yubile, waba ari umwaka wo kubohoka, umwaka wo gucungurwa ku isi ndetse no kuba barabaja abo bategezwa kuba babohotse bagasubizwa mu iragi ryabo. Uko niko basubizwa mu kibanza icyo Imana yaba yarabashizemo, kuko aba ari gusubizwa mu iragi ryabo, kandi iragi ryabo bararisubizwa. Nuko ku mwaka wa yubile ari wo mwaka w'ibuye rikomeza imfuruka, arico gihe ariho hahura n'umunani, no kuvuga umwaka w'isabukuru y'inomero 8, aho tubona ko nawe ari n'umwaka wa 50, ari wo uba umwaka wa yubile. Umwaka wa yubile w'ubu mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, arico gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, niho haza ukubohoka ku batoranijwe n'Imana bose. Tuzobohoka, tuzohindurwa, kandi uko ni ukubohoka mu buryo tuvuze mu mvugo y'umuntu y'abantu. Turi mu mibiri ipfa, tuhari nk'abandi bantu bose, kandi tuhari tumeze nk'abaja tuvuze mu buryo bw'abantu, kuko isi iri mu buja muri uyu mubumbe w'isi, nk'uko ihanga ry'Abaheburayo ryabaye hariya muri Egiputa. Ariko ku munsi w'iherezo hazobaho ibohoka nk'uko ryabayeho mu gihe cya Mose. Kubw'iyo mpamvu rero ku munsi w'iherezo haba gusubizwa, haragaruka bundi bushasha Mose. Ubukozi bwa Mose buragaruka bundi bushasha ku nshuro ya kabiri, kugira ngo habeho iko kubohoka, habeho kuvayo ku bahungu n'abakobwa b'Imana bose. Nuko rero tuzoheza tugarugwe mu buzima buhoraho. Tugarugwe mu ibyo byose Adamu na Eva batakaje hariya mu gihe cyo kugwa. Nuko rero dushobora kubona ko muri kino gihe cy'iherezo abatoranijwe n'Imana begeranirizwa mu mubiri w'ibanga wa Kristo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, biciye mu bukozi bw'abamarayika b'umwana w'umuntu, abarungikwa n'umwana w'umuntu ku munsi wa nyuma. Twabonye ibanga ry'abimbuzi bo ku munsi wa nyuma ni batatu: umwana w'umuntu, aribwo bukozi bwa Yesu Kristo bwigaragaje ku munsi wa nyuma, buri kumwe n'ubukozi bw'abamarayika biwe, aribwo bukozi bwa Mose na Eliya. Kubw'iyo mpamvu nicyo gituma tubona muri wa mugani w'ingano n'ugwafu, Yesu Kristo yerekana abamarayika biwe abarungikwa nk'abimbuzi kugira ngo bakore icyo gikorwa cy'iyimbura. Mu Byahishuwe igice cya 14 turabona ko hari umwe akora ibijyanye n'iyimbura. Turabe mu Byahishuwe Yohana igice, aha turabona aravuga ngo, kandi mbona igicu cyera, no kuri kino gicu uko ibyagiyeko asa n'umwana w'umuntu yambaye igitsibo cy'izahabu mu mutwe, kandi afise umuhoro ukarishe mu kuboko. Umumarayika wundi ava mu rusengero asemerera n'ijwi rirenga, abwira uvyagiye kuri ico gicu ati, nurungike umuhoro wawe wimbure, kuko iyimbura rishitse, kandi ivyimburwa byo mu isi vyumye. Ara mushobora kubona ko uwimbura, canke twavuga ngo uwimbura ni umwana w'umuntu, niwe yicaye kw'ico gicu. Uwe n'umwana w'umuntu ari waboneka muri Matayo 24,
verso 30 en umurongo wa adelante, 30 ukabandanya. y en No San Mateo, muri Matayo mweranda en el verso 31, umurongo dice wa que envía 31 sus ariko ángeles ariho havugwa ko con azorungika gran abamarayika biwe trompeta n'ijwi rirenga ry'inzamba para juntar, kugira ngo para begeranye recoger kugira ngo a sus escogidos, begeranye abatoranijwe y biwe. así Gutyo es como se lleva a cabo bimeze nk'uko el recogimiento hakorwa o iyegeranywa cosecha canke de twovuga los escogidos en el iyimbura día postrero, kwimburwa ugusarurwa ko batoranijwe n'Imana ku en munsi la wa nyuma dispensación de la gracia, aribo bimburirwa mu kiringo c'ubuntu nuko bagashigwa en la dispensación no de mu los reyes, kiringo c'ubwami. son llevados Bikorwa arriba, a la edad de la bikorerwa piedra hejuru angular, cyane mu gihe cy'ubere donde kumeze estarán imfuruka escuchando ariho bazaba bariko la voz barumvira de Jesucristo ijwi rya Yesu con Kristo una gran voz de trompeta, nk'ijwi rirenga ry'inzamba dando a conocer rimenyekanisha todas estas ibi bintu cosas byose que deben suceder bitegerezwa kubaho vuba. estas cosas Ibyo bintu solamente son conocidas bimenywa gusa mu gihe cy'ubere kumeze en imfuruka dispensación de los reyes. no mu kiringo c'ubwami. Es ahí Aho niho donde Jesucristo Yesu Kristo estaría manifestado, yoba yariko arigaragariza ari kumwe n'abamarayika biwe ku munsi wa nyuma. estaría Yoba manifestado por medio de yigaragaza su ángel biciye muri mensajero marayika ntumwa wiwe en este tiempo final. muri iki gihe Y a c'iherezo, través de su ángel kandi biciye mensajero, muri uyu mumarayika ntumwa wiwe yoba yariko aratumenyesha todas estas cosas ibi bintu que byose deben suceder bitegerezwa pronto, kubaho vuba conforme a Apocalipsis nk'uko capítulo bivugwa mu 22, vyahishuriwe 22 umurongo wa y 6 Apocalipsis no mu 22, vyahishuriwe 22 umurongo wa 16. yo Jesús Jewe Yesu he enviado mi ángel ntumye umumarayika para daros wanje testimonio kugira ngo ashingire intahe mwebwe ivyo en las iglesias. kubw'amashengero. ¿De qué cosas? Ibintu De estas ibihe cosas ibintu byose que deben suceder biteza pronto. kubaho vuba. Ahora podemos ver Ubu rero turashobora kubona de quién biciye mbega muri nde hamenyekanishwa ibi bintu bizobaho vuba, es por medio de su ángel ntibiciye mu mensajero. marayika ntumwa Y wiwe. por eso Juan Kubw'ibyo nico gituma Yohana yashatse kwikubita imbere y'ibirenge by'umumarayika amweretse ibyo bintu. Yashatse kubikora inshuro zibiri zose, araheza arabibuzwa. Mu vyahishuriwe Yohana 19 umurongo w'9 gushika ku 10 yagerageje gusenga umumarayika aramubwira ati sigaho, que adorar a Dios. ati senga Y Imana. en Apocalipsis No mu 22, vyahishuriwe Yohana 22 versos umurongo 6 a wa 9, 6 gushika ku 9 también trató naho de nyene adorar al yaragerageje gusenga umumarayika aramubwira ángel que no lo hiciera. ato yasigaho. ¿Por qué trató de Kubera adorar iki al ángel? yagerageje gusenga umumarayika? Porque vio Kuko yabonye Yesu Kristo mu buryo bw'impwemu yigaragarije en su ángel mu marayika mensajero. ntumwa Y wiwe, escuchó la voz de kandi Cristo yumvise n'ijwi rya por medio Kristo de su biciye ángel mu mensajero, marayika ntumwa wiwe, anabona ubukozi bwa Yesu Kristo bwisubirije ku munsi wa nyuma mu nshuro ya kabiri. pudo ver Yashobora kubona las cosas ibintu Yesu Kristo yariko arakora, en este día yoba yariko postrero, arakora ku munsi wa nyuma, kandi yabonye Yesu Kristo mu buryo bw'impwemu haciéndolas ariko por arabikora medio de su biciye ángel mu marayika mensajero. ntumwa Por wiwe. eso es Kubw'iyo mpamvu nico gituma umumarayika ntumwa wa Yesu Kristo en algunas mu bihe ocasiones bimwe bimwe habla en primera persona, avuga nk'uwivuga, ahandi naho habla en segunda persona. akavuga nk'uvuga uwundi. Y también Kandi encontramos turabona ko a Jesucristo muri Yesu Kristo biciye muri marayika ntumwa wiwe avuga mu bihe bimwe bimwe nk'uwivuga, mu bindi bihe naho akavuga en segunda persona. avuga uwundi. Es como en el Antiguo Bimeze Testamento. nk'uko byari mu isezerano rya kera, aho marayika w'uhoraho mu bihe bimwe bimwe Podía decir yashobora kuvuga que Dios dijo. ati Imana iravuze, ahandi naho akavuga ati, Podía decir, yashobora nko kuvuga ati Imana iriko iravuga, o los profetas, Imana yariko iravuga. Murabona abavugishwa bashobora nabo nyene así kuvuga ha dicho el ángel de Jehová. bati uku niko umumarayika w'uhoraho agize, ahandi naho bagashobora kuvuga bati Así ha dicho ati Jehová. uku niko uhoraho agize. El mismo ángel de Jehová Nuko rero marayika ubwiwe w'uhoraho yaba ariko aravuga mu bihe bimwe bimwe, en primera persona, avuga nawe nyine nk'uwivuga, ahandi naho en segunda persona. akavuga nk'uvuga uwundi. Ahora podemos ver Nuko rero dushobora kubona ko na Yesu Kristo nawe yari uko, rimwe rimwe yashobora kuvuga en primera persona, yivuga, ahandi naho akavuga hablando en segunda persona, nk'uvuga uwundi bajo su ministerio terrenal. mu gihe cy'ubukozi bwiwe ari aha ku isi. Estas cosas Ibyo bintu han sucedido así byabaye ko, y también kandi ni suceden nako biba en nuestro tiempo. muri iki gihe cyacu. Y nosotros tenemos que Twe entender rero duteza gutahura estas cosas ibyo bintu para poder kugira comprender gutyo dutahure neza ibi bintu byose biteza kubaho en este tiempo final muri iki gihe cy'iherezo, y ver
nuko tukabona que los ministerios ko ubukozi de Moisés bwa Mose n'ubwa Eliya estarán buzoba buriko burigaragaza por el Espíritu Santo, bikozwe na mpwemu yera, cyangwa twavuga ngo bikozwe na Yesu Kristo mu buryo bw'impwemu, es el ángel del ari pacto. we marayika w'isezerano. Estarán manifestados Bizaba biriko estos ministerios burigaragaza ubwo bukozi por Jesucristo en el Espíritu bikorwa na Yesu Santo Kristo mu buryo a bw'impwemu, través de su ángel mensajero. abicishije muri marayika ntumwa wiwe. Estará el ministerio de Moisés Hazoba hari ubukozi bwa Mose ku nshuro igira kabiri en el ángel de muri Jesucristo. marayika wa Yesu Kristo. Hazoba hari n'ubukozi bwa Eliya mu nshuro ya gatanu En el ángel de muri Jesucristo. marayika wa Yesu Kristo, ndetse n'ubukozi bwa Yesu mu nshuro ya kabiri buzaba buri muri marayika w'umwami Yesu Kristo. Ariko El ángel de Jesucristo umumarayika w'umwami Yesu Kristo si Yesu Kristo, si na Mose, si na Eliya, ni gusa igikoresho ca Yesu Kristo kugira ngo Yesu Kristo agaragarizemo ubwo bukozi biciye mu marayika ntumwa wiwe, kuko ntacyo uhoraho Imana azigera akora na rimwe atabanje kwibira akabanga abasavyi biwe avugisha. Umunsi w'iherezo naho nyene azoba afise umushumba w'umwizigiwa kandi w'ubwenge, umuvugishwa w'ikiringo c'ubwami. Biciye muri uyo azotumenyesha ibi bintu byose, kandi azokora ibi bintu byose ibyo yasezeranije muri iki gihe c'iherezo. Azoba ariko arakora igikorwa c'iyimbura rikomeye ku munsi wa nyuma. Hazoba hariko harabonwa abimbuzi bo ku munsi wa nyuma, ari bwo bukozi bwa Mose mu nshuro ya kabiri n'ubwa Eliya mu nshuro ya gatanu n'ubwa Yesu mu nshuro ya kabiri. Nuko rero mwene murabe ingene ibintu byose bihura neza. Mu mugani w'urwafu n'ururo turabona ko abimbuzi ari abamarayika b'umwana w'umuntu. No mu vyahishuro Yohana 14 turabona ko ari umwana w'umuntu ari we yimbura. Mbega ivyo bitahurika gute? Hari ikibanza twereka abimbuzi, abamarayika b'umwana w'umuntu, kugira ngo bakore igikorwa c'iyimbura. No mu vyahishuro Yohana 14 naho nyene naho atwereka umumarayika umwe gusa ariko arakora igikorwa c'iyimbura. Atwereka umwana w'umuntu mu gicu. Nuko rero ubwo ari ubukozi bwa Yesu mu nshuro ya kabiri n'ubwa Eliya mu nshuro ya gatanu ndetse n'ubwa Mose mu nshuro ya kabiri, ari bwo bukora igikorwa c'iyimbura rikomeye. Kandi ubwo bukozi buzoba buriko burakoreshwa na mpwemu yera, ni ukuvuga ko ari Yesu Kristo mu buryo bw'impwemu biciye mu marayika ntumwa wiwe. Gutyo hazokwimbugwa abatoranijwe bo mu banyamahanga, ndetse himbugwe n'abatoranijwe bo mu ihanga ry'Abaheburayo, ari byo 144 by'Abaheburayo, ari byo 12,000 bya buri muryango. Turabona mu vyahishuro Yohana igice c'indwi havugwa iyegeranyo ry'abatoranijwe bo mu ihanga ry'Abaheburayo, aho tubona ko haboneka umumarayika umwe. Umumarayika aduga avuye izuba rirasira, kandi aza afise ikidomesho c'Imana nzima. Ni ukuvuga ko aza afise mpwemu yera. Umumarayika w'isezerano, mpwemu yera, aje yihishura muri marayika, ahamagara akegeranya abatoranijwe mu ihanga ry'Abaheburayo. Ni ukuvuga ko uwo imbere yo kuba hagati mu ihanga ry'Abaheburayo akora ico gikorwa, azoba ari hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, ahamagara yegeranya abatoranijwe n'Imana. Nuko rero dushobora kubona ko muri uyu mumarayika afise ikidomesho c'Imana nzima hazaba hari Yesu Kristo mu buryo bw'impwemu yihishura. Kandi Yesu Kristo mpwemu yera niwe afise ubwo bukozi bwose. Kubw'iyo mpamvu rero ashobora gukora ico ashaka cose. Ku munsi w'iherezo afise ubukozi butatu bukomeye cyane, ubukozi bukuru bwasezeranijwe ko buzokwigaragaza ku munsi w'iherezo: ubukozi bwa Mose ku nshuro ya kabiri n'ubwa Eliya mu nshuro ya gatanu ndetse n'ubwa Yesu mu nshuro ya kabiri. Ubwo bukozi butatu buhambaye buzoba buriko burisubiriza ku munsi w'iherezo. None ninde azoba ariko arabukoresha? Ni Yesu Kristo mu buryo bw'impwemu biciye mu marayika ntumwa wiwe. Kubw'iyo mpamvu dushobora kubona mu vyahishuro Yohana igice c'indwi ariho tubona ko hari umumarayika
umwe ahamagara akegeranya ibihumbi 144 by'abaheburayo. Ndetse mu nyuma mu byeshuri Yohana 11 haboneka abamarayika babiri, haboneka imyelayo ibiri. Nuko rero aho hari ubukozi bubiri, ubwa Mose n'ubwa Eliya, buriko burigaragaza. Ariko igikoresho aho bizokwigaragariza ni mu muvugishwa w'ikiringo c'ubwami. Kandi izoba ari inshuro ya mbere aho ishengero ry'umwami Yesu Kristo rizoba rifise umuvugishwa w'ikiringo ubwo bukozi bwa Mose na Eliya bwokoreramo mu nshuro ya kabiri, bwa Mose ndetse n'ubwa Eliya mu nshuro ya gatanu, n'ubwa Yesu mu nshuro ya kabiri. Kizoba ari igihe gihimbaye cyane ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Rizoba ari ikanguro rikomeye cyane ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kuva ku munsi wa Pentekoti ugashika muri iki gihe cy'iherezo. Kubw'iyo mpamvu rero biciye muri iryo kanguro, cyangwa uko gukanguka mu gihe cy'ubire komeza imfuruka no mu kiringo c'ubwami, abapfuye bizera Kristo bazozukira mu mibiri itabora, natwe abazoba bakiri bazima tuzoca duhindurwa. Nta rindi kanguro na rimwe ry'ishengero ryabayemo umuzuko w'abapfuye bizera Kristo no guhindurwa kuri twebwe abakiri bazima, kuko ibyo bihura n'ubukozi bwa Yesu Kristo ku munsi w'iherezo biciye muri marayika ntumwa wiwe. Hazoba hariko harigaragariza ubwo bukozi bwa Mose na Eli, ubukozi bw'abamarayika biwe kubwo kwimbura abahungu n'abakobwa b'Imana, no kuvuga ingano z'Imana. Twabonye abimbuzi abaribo, kandi twabonye n'igikoresho ciyimbura. Ni ukuvuga ko ari ubutumwa bwiza. Icyo gikoresho ni ubutumwa aribwo butumwa bwiza bw'ubwami, cyangwa twavuga ngo inzamba nini, inzamba y'iherezo, aribwo muhoro ukarishe umumarayika amanukana avuye mu ijuru, kandi aza afise igitsibo c'izahabu. Umumarayika aje ku bicu agashira umuhoro wiwe, agashiburira umuhoro wiwe mu isi kugira ngo yimbure uruzabibu rwo ku isi. No kuvuga ko aha dushobora kubona ibanga ry'abimbuzi bo ku munsi w'iherezo. Umunsi w'iherezo twese turazi ko ari ikimpumbi c'indwi, kuko umunsi umwe imbere y'Imana umeze nk'imyaka igihumbi, imyaka igihumbi nayo ikamera nk'umunsi umwe. Umweranda Petero arabitubwira mu gice ca kabiri, mu gice ca 3:8, ndetse no mu gitabo ca Zaburi igice ca 90:4. Iyo Zaburi niyo muvugishwa n'Imana Mose. Bure dushobora kubona imigisha myinshi yasezeranijwe ku munsi w'iherezo, ndetse haba n'umuzuko ku bapfuye bizera Kristo byasezeranijwe ku munsi w'iherezo. Yesu Kristo niwe yabisezeranije muri Yohana mweranda igice ca 6:39 gushika ku 54, no muri Yohana mweranda igice ca 11:21 gushika ku 27, no muri Yohana mweranda igice ca 5:21 gushika ku 29. Kandi turafise n'isezerano ry'umuzuko ku bapfuye bizera Kristo ku munsi wa nyuma. Naho uba mu isezerano rya kera naho nyene turabwirwa ibijanye n'izuka ry'abatoranijwe n'Imana. Ure dushobora kubona aha twabonye ibijanye n'iri banga ry'abimbuzi bo ku munsi wa nyuma. Ikibazo ngiki: mbega none bari hehe? Mu gihe ikihe? Ni mu gihe c'ubire komeza imfuruka. Mbega ni no mu kiringo ikihe aho bazoba bari? Ni mu kiringo c'ubwami. Mbega ni ubuhe butumwa? Ni inzamba y'iherezo, canke ijwi rirenga ry'inzamba, ariryo rihamagara rikegeranywa abatoranijwe n'Imana. Ubwo ni ubutumwa bwiza bw'ubwami, aribwo buvuga ku bijanye no kuza kwa kabiri kwa Kristo.
mbega akarere ni akahe akazoba karimwo abimbuzi bo ku munsi w'iherezo ahazokorerwa iyimbura ryo ku munsi wa nyuma bazoba bari hehe ubwo bukozi bwigaragaza bikorwa na mpwemu yera bikorwa na Yesu Kristo mu buryo bw'impwemu muri marayika ntumwa wiwe hazoba cyangwa bazoba bari muri Amerika Latine na Karayibe mu mugabane wa Amerika ku ruhande rwa Amerika Latine na Karayibe mbega ni hehe hari abazoba ariko barimbugwa ku munsi w'iherezo turi hano ku munsi w'iherezo ku munsi wa nyuma turiko turumva ubutumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba aribwo bwaduhamagaye tukaba twaregeranirijwe mu gihe cy'ubere komeza imfuruka kugira ngo vuba dushobore guhindurwa tujanwe mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru. Ubwanje yabaye amahirwe akomeye kubana namwe muri kano kanya kugira ngo ndabashingire intahe y'ibijanye n'abimbuzi bo ku munsi wa nyuma aharungika aho tubona ko harungikwa abakozi benshi kugira ngo bakore igikorwa cya Yesu Kristo cyo kuri uyu munsi wa nyuma. None abo bantu bazoba bariko barakora bakorana na Yesu Kristo mu buryo bw'impemu yigaragaje muri marayika ntumwa wiwe bakora ubwo bukozi bari hehe turi hano abo bariko barakorana nawe kuri uyu munsi wa nyuma kandi arungikwa abakozi benshi mu ruzabibu rwiwe kuko hari ivyimburwa ni byinshi abanyamerika Latine na Karayibe ni benshi natwe turifuza ko abanyamerika Latine na Karayibe bose binjira mu nganje ihimba y'imyaka 1000 ya Kristo. Mbega mwamuzi ikintu kimwe iryo ni banga byamaze kutwugurukirwa twebwe twararyugururiwe. Abantu benshi baribaza ku bantu baba bariko barabakuru umumbe w'isi bati ni bande ni bihugu ibihe n'abantu abahe bazokwinjira mu nganje ihimba y'imyaka 1000 ya Kristo mu gihe turabwirwa ko hariho akababaro kanini kazorandura ibihugu byinshi ariko mu nganje y'imyaka 1000 hazoba huzuyeyo abanyamerika Latine na Karayibe. Umugabane wa Amerika Latine na Karayibe n'ababa muri yo niwo mugabane wa kazoza, niyo kontina yo muri kazoza. Aho niho ifise ubugingo n'imwemu ndetse n'ibizoshitswa byose mu nganje y'imyaka 1000 ya Kristo. Ubwa mbere ni kubanza kuvyizera mu bugingo umuntu akabibona abiboneye mu mpwemu, nuko mu nyuma naho bikazoshitswa mu nganje ihimba y'imyaka 1000 ya Kristo. Kandi mu nganje y'imyaka 1000 ya Kristo aho hazoba huzuye abanyamerika Latine na Karayibe. Nuko rero ntimutangazwe nuko ntimuzotangazwe nuko ururimi nyamukuru kizoba ari Espanyol mu nganje y'imyaka 1000 kumwe nkumbure n'igiheburayo. Izo zoba ari zo ndimi nyamukuru, nizo zizoba ari za mbere. Ubu rero dushobora kubona ibanga ry'abanyamerika Latine na Karayibe mu mugambi w'Imana. Iryo banga ntiryari bwamenywe n'abantu bo mu bihe byarenganye, ahubwo byasabwa ko bokwimukira, bari guhava bimukira muri Amerika Latine na Karayibe izo ntumwa n'abantu n'ibihe byazo bakavuga ikibanza bashaka bati ni Amerika Latine na Karayibe. Bati dushaka ko Imana idushira ngaho n'imigwi yacu. Murabona ariko nimurabe bo babaye mu burere bemerewe kubamo. Ubu rero natwe twemerewe kuba mu karere ka Amerika Latine na Karayibe. Bamwe baribaza bati kubera iki Amerika Latine
ifise ingorane nyinshi kandi ari wo mugabane ariyo kontinent yo muri kazoza, nuko Amerika Latine na Karayibe n'abayibako bafise ingorane nyinshi, si mu bwami bw'Imana, bafise izo ngorane nyinshi mu bwami bw'abanyamahanga, kuko mu bwami bw'abanyamahanga niho hari ingorane nyinshi, kuko bigeze ku birenge by'ivyuma n'ibumba bivanze. Kubw'ivyo rero Amerika Latine na Karayibe kuba iri mu bwami bw'abanyamahanga, uyu mwanya ikaba ari igice cy'ubwami bw'abanyamahanga, niyo mpamvu ifise ingorane nyinshi, ariko bizohinduka mu buryo bwiza. Bazohinduka bava mu bwami bw'abanyamahanga babe mu bwami bw'Imana, kandi aho ingorane zose zizoba zikemuwe. Twabonye kugeza no ku ngorane y'Abanyamerika Latine na Karayibe n'impamvu Amerika Latine na Karayibe ifise ingorane zayo nk'uko n'ibindi bihugu navyo bizifise. Igishika nuko rimwe na rimwe bamwe bibaza ko ingorane nyinshi zifiswe n'Abanyamerika Latine na Karayibe, ariko hariho n'iyindi migabane amakontinent afise ingorane zirengeye zacu. Murabe Amerika Latine na Karayibe, raba hari imfungurwa z'umusesekara, hari na oxygene impwemu z'umusesekara nyinshi, ndetse murabona habaho mu bisagara binini binini harimwo intumo, harimwo ibintu by'umwemo mbi, ariko dufise muri aka karere impwemu nziza, oxygene nziza. Mbega amahaha y'umubumbe w'isi yoba ari ayahe? Ari hehe? Nimba Gian abizi nababwire aho amahaha y'isi yose ari. Mbega avuze ngo ni Amazonia. Mbega Amazonia iri hehe? Muri Brazil. Murabona rero ko ahariho hari amahaha y'isi yose. Mbega ni hehe hari amazi y'umusesekara menshi? Muri Amerika Latine na Karayibe. Mbega ni hehe hari imfungurwa z'umusesekara? Muri Amerika Latine na Karayibe. Ni hehe hari ibiti vyinshi? Ni Amerika Latine na Karayibe. Mbega ni hehe hari umugisha w'Imana? Muri Amerika Latine na Karayibe. Mbega ni hehe hari igihe gihambaye cyane kurusha ibihe byose, igihe cy'ubere komeza imfuruka? Muri Amerika Latine na Karayibe. Mbega ni hehe hari ijwi rirenga ry'inzamba nzamba y'iherezo? Muri Amerika Latine na Karayibe. Ubutumwa bwiza bw'ubwami. Mbega ni hehe hari ubukozi bw'abimbuzi ku munsi wa nyuma? Muri Amerika Latine na Karayibe. Mbega ni hehe Imana yatumenyeshereje ibi bintu byose biteza kubaho vuba? Ni muri Amerika Latine na Karayibe, mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, aricyo cyuzurizwa muri Amerika Latine na Karayibe. Nuko rero Amerika Latine na Karayibe ifise mu bugingo bwayo no mu mpwemu igikenewe cyose kugira ngo kizoshitswe, gitume Amerika Latine na Karayibe iba umugabane, kontina y'iterambere ryinshi mu isi yose, nuko ikaba iri mu nganji y'Umwami Yesu Kristo, mu ntwaro y'Umwami Yesu Kristo, hinjire mu bwami bw'umukundu wacu Umwami Yesu Kristo, ubwami buzogenzurwa uhereye hariya Yerusalemu. Ni ukuvuga ko mu Banyamerika Latine hazobaho, ndetse no mu Baheburayo hazoba hari ukwegerana cyane, ugufatana. Ubutumwa bo barindiriye buzobashikira buvuye he? Muri Amerika Latine na Karayibe. Nuko nk'uko ubutumwa bwiza bw'ubuntu
bwaje mu banyamahanga, mbega bwaje buturutse he? Bwaje buva mu baheburayo. Nuko rero ubu naho ubutumwa bwiza bw'ubwami buzoja ku ihanga ry'abaheburayo buvuye mu banyamahanga, ariko ni mu ruhande rw'abanyamahanga, mu ruhande rwa Amerika Latine na Karayibe, aho ahuzurira ahashikirizwa igihe cy'ubere komeza imfuruka. Nico gihe cyonyine kikiriho cyo mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kuko ibindi bihe indwi byaramaze guherahezwa kurangira. Ubu dushobora kubona umugambi w'Imana wose uhura n'iki gihe cyacu, tukabona n'impamvu Imana yadushize muri Amerika Latine na Karayibe. Ndashimira Kristo kuba narisanze nkabasanga hamwe muri Amerika Latine na Karayibe, nkabasanga mwebwe ngaho. Kubw'ibyo rero, ibyo bituma ngira haba impamvu y'umutekano n'umunezero no gushimira Kristo, kuko notegerejwe kuba ndaha kugeza aho twebwe twese duhinduwe tukava aha tukajya mu mazimano y'ubukwe bw'umagazi w'intama. Ntegerezwa kuzoguma muri uyu mubiri kugeza uwa nyuma mu batoranijwe n'Imana ahamagawe yegeranijwe. Nuko rero nzuba kandi ndifuza icyo gihe ko noronka umubiri mushasha. Nuko rero nimba hariho umuntu yifuza ko ubutumwa bushikira uwa nyuma wo muri Amerika Latine na Karayibe, ni jewe, kuko nuko uwa nyuma niyamara kwegeranywa niho nkesha uguhindurwa kwanje, ndetse n'umwe wese wo muri mwebwe. Nuko rero twunze ubumwe dukore igikorwa cya Kristo cyo kuri uyu munsi wa nyuma, kugira haboneke kugeza ku wa nyuma mu batoranijwe. Murabe, buri mwaka haraza benshi. Nuko rero muri Amerika Latine na Karayibe iri kwiruzura abahungu n'abakobwa b'Imana. Ntabyo twari tuzi, ariko ubu turabizi, kuko uyu niwo mugabane, niyo kontina y'umugisha w'Imana, ikontina aho abatoranijwe n'Imana bohamagawe bakegeranywa. Aho niho hobereye iyimbura ry'abatoranijwe babaye bakiri bazima, niho boshizwe mu gihe cy'ubere komeza imfuruka, bagategurwa kugira ngo bahindurwe, nuko mu nyuma tugajyanwa mu mazimano y'ubukwe bw'umagazi w'intama. Twabonye impamvu turi muri Amerika Latine na Karayibe. Bamwe baragiye mu yindi migabane, mu yandi makontina, ariko ubutumwa bwarabashikiriye iyo bagiye, kandi turifuza ko Imana nabo yobahezagira kandi ikabemerera kuba biteguye bwo guhindurwa kw'imibiri yabo nabo. Yabaye amahirwe akomeye kubana namwe muri kano kanya. Ndabashingira intahe ku bijyanye n'ibanga ry'abimbuzi cyangwa abasaruzi bo ku munsi wa nyuma, b'imbuzi bo ku munsi wa nyuma, abimbuzi bo mu gihe cy'iherezo. None ikimenyetso cy'umuhero w'isi ni iki? Ikimenyetso cy'umuhero w'isi ni ukugaragara kw'abimbuzi, abasaruzi. Kristo yaravuze ngo mu gihe cy'iherezo yorungitse abamarayika biwe. Ukugaragara k'ubukozi bwokoze icyo gikorwa cy'iyimbura, ukugaragara kw'abimbuzi ni ikimenyetso cy'uko turi ku muhero w'isi. Umuhero w'isi ku iherezo ni ukuvuga ngo igihe cyo gushizwa kw'ibintu byose bihura n'umuhero w'isi. Ese imigisha ya Yesu Kristo, marayika w'isezerano, yobana n'umwe wese wo muri mwebwe, ikaba no kuri jewe nanjye. Kandi ese vuba ho kwinjira gushaka uwa nyuma mu batoranijwe, tugahindurwa, nuko tukajya mu birori by'ubukwe bw'umagazi w'intama mu ijuru. Ni mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Mwakoze cyane kuba mwakwirikiye mwitonze, kandi mubandanye mugira umuhingamo wuzuye imigisha ya Yesu Kristo. Ndasubira kubabona nka saa 8
na saa munani n'inusu, saa mbiri n'inusu mu gikorane cyo mu ijoro. Tuza gutangura saa mbiri, nka saa mbiri n'inusu rero nza kuba ndi kumwe namwe. Tuzoba turiko turavuga ku bijyanye n'icigwa kivuga ngo igikorwa nyamukuru c'Imana. Turabona igikorwa nyamukuru ingene igikorwa nyamukuru c'Imana cambikwa igisibo muri iki gihe kuri uyu munsi wa nyuma. Ni vyiza, Imana yobahezagira kandi ikabazigama mwese. Nuko rero kumwe natwe bundi bushasha Miguel Bermudazi Marine kugira ngo abandanye.